umviriza ikintu kimwe sinaje gutakaza umwanya ngahanye ivyo uri murabibona wigize publicity abandi bagenda kwigirira hari anye gusa ico no kubwira kimwe ngahanye cagura kunya citwa cyangwa orange waje kudaho wagakobwa we sindaho ndavuga kandi sindiko ndavugana nawe wandaya we ndiko mvugana n'iki gicu indaya niwe utagira yuba umviriza waje kwigira publicity mwibarabara musi y'igiti jewe sindi ndaya jewe nawe turazi ugize imana ahubwo ko natembanye hari gihe kubaze kuri umugesera mugabo umva ndababwire citron narayinyoye orange ndayinywa sawa ubu rero ngomba ko ngira iki ndazivanga zose none sindi umuhungu ni mwankunze ariko twagize iki kindi baza yuko byose mu bizeyi wanje Yesu nabwira ikintu kimwe agahungu we ivyo byo kuvangana ivyo wakumenya genda uvangana izo wamenyereye kuvanga Yesu mugaje sindimo Iwo bakagatera umukoshi umva ndakubwire nimba tera umukoshi nawe ubu umukoshi urawugendana ko twarajyanye nawe ziba umukoshi none muri ko mupfika ariko jewe ahubwo rero umubwira uyu yitonda nando yagize imana atembera okay umva rero umva gakobwa wenda kwitegura iki tuzokebana niwe ugira urwembe nanje nzigira ikindi kintu sawa bose twaranze gusigirira umviriza urabona iyo sura yawe sinzi izohinduka ico navuze ico ngira ndabasa umbintu kimwe kiriho uno munsi ndara hagati ati yande nande yaje ni imara yawe mwese hagati yande umviriza genda ujyamane ni imara yawe je nshobora kujyamana na jewe inambabaje wafushe yari kuba utafushe ni wari kuva hariya yuva uza guhagarana uza gutera amajambo n'undi muntu gusa cyo umenya cyo nzoguha amatashe hamwe udosigarusa ni karata ya Afrika Yesu ndavuga nkagenda urazira jewe umusitwa we nzokuroga amatara mugagira sora kujya kwimbwa wewe nzakora gucimira kwa umukobwa wa Mathias Yesu wimenye Yesu utsondoga nawe ndaba shira mukuru kimano no munsi wagize neza kuzanga iwacu imyaka ingahe se dukundana ndakubwira uzukanga mwanya shiri umwanya mtata tunda gukundira ufise amaso meza nkayindagara zigendagara bita amarumbu urayazi zifise ivyiso binini sheri hamara umubiri wawe kununyerera umengo ni kambare uranyerera umengo ni kambare Yesu reka nanda ku presente kwa mushikanje nguyu nga mushikanje presente wamubonye uyo mukozi wanje kila kitu cyane sami urakwanza waratembereye kesho za washika warandondeye hesho urambura mugabe no musi ushimye kuvuga Yesu sheri murazinanye n'uyu ubu rero mubaye demayi wabonye nazanye nande je na demayi uyu mwitanye uyu murozi sami warambagije kesho ko nakwereka umuhungu dukundana ninde yabikoze so yambotse uyu mushikanje arakomeye bien mugabo afise ingorane gusa rimwe mwo mukozi rimwe ahora ko ku gitanda nikindi naco defo afise arafise akanwa aka aragafise namamvu namuroze ko afise akanwa wewe Berize kumbe ni wa murozi umusiki wawe afise umunwa afise amajambo menshi rifona guma ndamuzivye rero umunwa we ahore awufunge ni namamvu namuroze ko afisa yo kumbe ni wandogeye mushikanje afise menshi nari navuze ndavuga ngo nzohomutse ndafata umuntu yandogeye mushikanje nzomukubita ndamukubite pa rero ngoma ndagupasure rero ngoma ndagupasure kuko nibishoboka abwo hora nturabe nabese ndagushema inombere ya mushikawe cyo sini nyuburozi jewe na naka yarandose birananirana nibukavu barandose biranga no mu winyuza barandoga biranga barozi wo mu winyuza baza mushikawe namuroze kutari nk'umugabo wenzo kuroga Mr. Brian papa yawe nizoswe no guhagarara n'umusi n'uyu warimwe zosomera ko umukobwa wande wa Mathias baba yabasi none utayiwanyu none no chutayiwanyu nawe mugabanye Yesu tayiwanyu umunwa nashe nzogaruka ngako kuroga kumbe burya gakobwa keza nkako uriko numva ukuntu kare kambwiye ngo kareza ngo karandoga ngo nisubire guhagarara ariko byaragute Yesu kumbe burya na karozi na karozi